ntacyo urabona ko na boss mpamagara ngira nitabe telefone ndaje sivyo umunota umwe pardon nagutaha no kwihangana urazi telefone yangu ndita boss ngiye nakubwiye uruma ngora ubonye narampindura yambwiye ati sinzogera kandi Kampala phone itegure nje mu Buhinde wow usaje mbona atacho bitwaye umva nakazi tugeza kumukorera akazi uko mwabisezeranye amibindi tuzobikora n'abagaruka nta kibazo sonye utegereza kubyakira ndio bridge nakazi nyuma unangana kugira ati ibintu byo gushavura ngo nakwemereye ngo gutwara aha tuzobikora urumva ndeka duhinga amafaranga sivyo nta kibazo rero nkora tuzogenda ntabwo niko ndaguhatiriza donc tunashize kwitsa gusa ubwo ndavyibuka bada nuko ngo Sim. Non, stop. Urinde. Ça? Sikunda gutahuwe. Jirako. Inde ati sheni. Jewe ndafise umukobwa nkawe tudeti. Kandi uri serieux? Uri gisuma. Je umusuma. Nakubonye urakeneye kunyi. Stop. Man, nakumenye. ukangutse. ahubwo karibu vraiment ariko nani nihuta gusa nenda gukeneye gushaka kubwira vraiment nani nihuta ngiye muri vie
iminota 5 basi ndakwinginze. Inzara zanjye ngene zisa ariko ndagukunda nawe urabizi mbwira reka ndagwese kwintu. Hasi kicaye kinzanye rero. Wa Mustafa kwa muganga. Bukeye sheri yaciye ansohokana. Hewe nge dushika yari yaranye. Ndamushira mu kinyobwa. Hewe yapfuye kunywa haheze iminota 5. Hazi ibintu byabaye. Sa yahatswe kunkubita neza na neza. Umva naratanga ubu ni Isaac nzi nibiki byamufasha. Agukubita. Ano guhinduka uramubona kubuye. Mwariko muratwenga. Kazona arahindutse. Kari reka kubesha. Hadi uvuga utarabona. Canke ujya mutilamba yaduhaye ntiwawushizemo nkuko yakubikubwiye. Nana kujya nayo tugiye niko nabigenjeje. Nanje nivyo natahura nanje. Ure sana wihangane. Nyatari hama nukuri ntiwiyumvire byinshi canke wi stress urazi ko ndumugenzi wawe. Nzogufasha uko nshoboye kose turondere uwundi abigufashemo kandi bizomera neza. Urazi naje sinokwemera ko umubofre wacu yoguhera urazi ko ndamufana nawe nyene. Hama je nanihuta nenge muri ville bampindura inzara nawe urabibona ko zahera. Sawa nanje ngiyame ndaruhuka kubera sinshobora gusubira muri umukozi wacu hewe. Aguma mena induru umva hewe aramena umutwe rero bice bibana n'ibi bintu by'uwanje. We na urakunda kujyamo nubona ko wavyibushe cyangwa umerekeze muri ville. Kurindira wewe nta nakimwe ugeze umbwira sinzi yo waraye sinzi uri mubiki hamukura mbwira ngo mbabarira ndakubabari mubiki je nicaye haya imigo yose ndafise abavyeyi bose bebe umbabarire ibyambaye ko naje navyo nahura umva ndakubwira ikintu kimwe niwe bazere ko nkwe mwibarabara jewe niko anyumva umuye mu bavyeyi ndakubaha urabizi neza ko ndakubaha ntuzoshaka ko ndakuburira indero ariko nuze tension imeze neza ni mu maduze siriseti uko yuko umugwayi ameze neza hiba neza cyane keshi biva kuki kitere yuko uzodura mushavuza muzoje murayaga buke umufasha wawe none hama muganga kuvyerekeye kurihana bice bigenda kuvyerekeye kuriha serumu murarindira ni yaramukiheza tumugera kuri reception baca mubahanura umugwayi ameze neza hanyuma imbere yuko agira mutaha naronga pakuro kwinuze kwa imiti kuja kugura hari imiti nizo imiti ya infection imiti yaje gukompleta rero inuze imiti ya malaria bine harimo mugato azogira bine mugato sasa harimo na bine ngoro ibihumbi ijana kugira umugwayi ko azoba yakize nakwishuye wanyishuye iki nakubwiye ati aha niho tugiye kuba sawa navyumvise iyi nzu wayironse gute vyagenze gute kuko ubuzima turimo urabuzi neza urabona n'amahera kuri iyi nzu hiruka ubusa nkarara ubusa no kugira mve mu bitaro bazi ko vyagenze hamuri kurambwira ngo turi kwacu gute ikibazo ushaka kumenya aho byavuye byazananye byaje byagize iki cyangwa ikibazo nuko gusa twubaho neza ikibazo fise nuko nkeneye kumenya iyi nzu wayironse gute cyangwa waze ko je ndi maraya jewe ndi umugore wawe twaragize eta civil urabizi ho
ni nayo mpamvu nkeneye kumenya buri kintu cose ciwawe. Ntushaka kunyishura? Isaac, wowe uri umusuma. What? Wowe uri umusuma kuko umusuma niwe bashaka kugira ibintu mu kanywa babo akagira ibintu vyiwe kugira wowe uri umusuma. Wa mugore aho hanugeze si. Aho hanugeze siho. Ati jewe ndi ibintu byawe ushaka. ubu urakanye gusubira mu bitaro. Uvuye mu bitaro nyene nimba ushaka gusubirayo ndagusubizayo. Ati je ndiki uri umusuma.